yishuye namye ndaba hariho vyinshi bagiye bavuga n'ibintu biraba administration mugabo la commune ndikora administration gusa ibitaraba administration ntibabivuze kandi twebwe nibyo hano byategerezwa nabyo kutwereka neza ko ikomini ishoboye gutera imbere cyangwa idashoboye gutera imbere. Ikindi cya kabiri, hariho ibintu bijyanye na routine nyine muri administration cyane cyane byerekeye abakozi, ingene komini bitunganije, abakozi barimo bafise ibyangombwa, ingene barokrita abantu bakafise n'ama mission, amakaye de charge yumvikana tomoye, ibintu nka bene ivyo n'ibindi. Ivyo nibisanzwe, ariko ahanini komine kugira ngo itere imbere hari byavuzwe kugira ngo komine itere imbere. Ntabwo ari uko umukozi ateza kuba identifié, byo ntibihagije, ibintu bitoyi mugani batwereka ibikorwa. Aha rero muri igikorwa nabonye bashatse kuvuga ko naho basanze kitakozwe ni ibintu bijyanye aya makarata ndangamatongo nayo nyene usanga bitakozwe, kuko ndangamatongo vyibure nukutwereka ingene commune abafise amatongo aba la propriété abashoboye kuzoshikaho bashobora kwaka credit sur base y'amatongo yabo, ko twavuze ko bizoduga kuva mu makomine kazoga au niveau national bakazoronka ya titre de propriété. None icyo gikorwa nticyakozwe. Jiwe umuntu yari kumva amatongo ko yashira hamwe, umuntu agacimba nibiri inyuma kuyarima, umuntu agacimba uburimi n'ubworozi, mugabo ha nta kirimo, nta birimo. Donko harimo ibintu ubona nyene bisanzwe bya administration bisanzwe, iyo facture barayibagiye cyane. Hanyuma ikindi, buriya mu byo mwabajije hariho inyishu, sinzi ko ari inyishu mugabo iciyumvira, amakomune ko barayegeranije kwaro kugira ngo aronke ingene yo kwiteza imbere, yoshobora gutera imbere. Mugabo icyo kibazo ntikigeze kwivugwa hano, kandi turiko turavuga yuko redécoupage territorial ariyo turiko turaja kwizoja mu ngiro muri uno mwaka, muga ntacyo bigeze bavuga. Ibi nabyo byari kutwereka byibure igishobora guhinduka, abyavu ibintu by'abakozi abakine bicyate capacité bintu nka bene ivyo hariya commune kuzegeranya kwa kugira ngo ivyo bintu byose bishobora guhinduka, capacité zi commune à gérer ivyabo kugira ngo ziyongere. Mugabo izo critères ntizigeze zivugwa. Rero ivyo ni vyimvira, reka nshikirize nezija umushikiranganje nawe yishure ibibazo mwagiye mumubaza, yishure ubwo natwe turakurikira, turabateze yompi nyakubahwa mushikiranganje. Murakoze Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi kumpa ijambo. Nyeniteka mukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, ubahwa cegera ca mbere cegera ca kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi,
ubu abashinga amateka eka abanyakubahwa abakozi b'inamashinga amateka bari ngaha eka n'abarundi bose bariko bakurikira kino kiyago yongeye kubakengurukira nanje kandi ndabipfuriza umwaka mushasha uko namwe mwabingiriye namwe muzoranirwe kandi ubandanye mutubera ijisho kugira igihugu cyacu gitera imbere. Nduze ku ijambo rero nobanza kuvuga muri make ibi by'amakomine ndanashima cyane ko intererano z'abanyabanye ko bashinga amateka namwebwe n'iteka mukuru n'amashinga amateka kugira ibikorwa byo makomine bifata umurongo neza. Icambere nobanza gushima nshimira abastanteri cyangwa abandi basangiye ibikorwa haba muri komine cyangwa mazone cyangwa ku mitumba bari ku kivi cyane cyane bariko bahimiriza abene gihugu kugira bandanye imirimo ibikorwa barimwo byo kwiteza imbere kugira umwidegemvyo bijanye n'ubutunzi byo navyo ntaho bishikira uko nyene cubahira umukuru w'icacu yama bishikiriza yakuye amaboko mu mpuzu ngo akore arime cyangwa yorore cyangwa aronke icashora. Byo ndabivuga ndabizi ko makomine yagutse nka yose mperuka kuyazunguruka asigaye makenya yabonye ko by'ukuri naho hari utubazo bijanye n'intwaro cyane cyane bya administration by'ukuri abajejwe intwaro ababura amatari no basangiye ibikorwa kuri tere munyamiramabi n'abandi bari ku kivi. Ariko rero ibi mwadondaguye navyo nyene birakomeye cyane twogera tubivuze ko kuko cyane cyane ibi bidakogwa cyane cyane bigiye mu ntumbero yo guteza imbere abene gihugu na bene gihugu abahomvye kuko ariho bamwe mu bajejwe intwaro ico tunishimira ni bake bafata minenegwe ibikorwa bajejwe. Ariko Imana ishimwe ubu nka bose baratanguye gutahura ivyo bajejwe. Sinogenda ku kibazo ku kindi mugabo hariho ibibazo nagiye numva biza bivuga ati none inama ya komine yo iri kwikora gute kwishigikira gute mustanteri bwizwa shingiro ya Republika Burundi ratomora neza ko mustanteri akora ibikorwa vyiwe sur le contrôle du conseil communal uko hamwe n'abandi babivuze ari inama za komine zimwe kambere bwo zigizwe n'abantu benshi cyane usanga ari n'amakonseil communal gizwe n'abantu barenga 50 mugabo 50 ugiye kuraba neza abafise ubumenyi bukwiye bugira ico bashifashije muri komine gasanga ntibashika na 20 kukaba nkako hari nk'abantu bagiye mu makonseil communal kandi subu gusa no mu makonseil communal y'imyaka yahera byarashika benshi baba bazi ko bagiye kugabangana ivya komine ntibaba bazi ko bagiye gutunganya ivy'igihugu gutunganya ivy'abene gihugu ku buryo hari n'inama za komine zimwe hariho aho babimbiye nejo bundi byahaswe kuba abagize inama ya komine bahaswe kuraka gukora inama ngo nuko batumvikanye kungene bagabangana amatongo ya komine kugira ngo baheze manda ngo bamerewe neza baronse ico bakoreye bakibagira rero igikorwa nyamukuru kwari gutunganiza bene gihugu atari kuja kugabangana ivya komine. Uno musi rero novuga ko ibikorwa biko bigenda neza naho bimeze gucyanye uko turiko turaraba burya n'iteka mukuru n'amashinga amateka mu bihe nkibi twahora tuba turimwo hasigaye amezi makenya ngo amatora abe twasanga abajejwe intwaro by'ukuri batari ku kibi bateko bakora ivyo bajejwe muguno musi nico gituma mvuga ko ndiko ndatera intege abari ku kivi bose babandanye ibikorwa bajejwe mugabo nsaba kandi n'abandi bo baradehukiwe ko nabo nyene bakubita gashi imbere yuko bakubitwa urushi. Aha rero novuga ko muri rusange nuko bimeze mugabo ngiye kuri ku ntererano za honorable Tassier iki honorable Tassier yavuze ati Cour des comptes iragira rapport gatanga ama recommandation ati mugabo usanga by'ukuri
rekomanda zaja mu ngiro ku rugero rushimishije. Tino n'ubushikiranganje ntibwoshiraho komisiyo mu ntara uko nyene n'ahandi. Ikinovuga ko ari kibazo ngira twari twarakivuze ko umunsi naheruka ngaha ku kibazo nk'iki nyene twumvikanye ko hariho ibibazo novuga by'ukungenera communication yagenze ku maraporo yavuye muri Cour des comptes agenda mu makomine kuko twebwe nta makopi bari baduhaye, naco gituma twebwe byatugoye gukurikirana la mise en application ya recommandation taros, ariko nongera ndabamenyesha ko nk'ubugenduzi bukuru bwa leta inspection générale de l'État ikukira ibiro vya inshuro mukuru w'igihugu bo baraduha kopi imisi yose iyo bakoze raporo. Ico gihe turonse kopi tuca twandikira musanteri tubicishije minwe ya buramatari ko haba kurikizwa kimwe ku kindi y'amarekomandasiyo ari muri raporo y'ubugenduzi bukuru bwa leta. Kandi kenshi haraho dusanga hariho n'ibintu byo kunyuruza ubutunzi bw'igihugu, iyo birimwo tuca dufata n'ingingo zibereye kugira ubwambere bwobwo amafaranga ya leta abanza asubire mu kigega ca komine cyangwa ca leta yo ari ku rwego rwo hejuru. Rero nongera nsaba kandi mwarabinyemereye n'iteka ko izo raporo ziza zigisohoka nyene kugira dufashanye twese, kuko rekomandasiyo isohotse ntije mu ngiro by'ukuri, kandi ntije mu ngiro by'ukuri birababaje kuko n'umwene gihugu ahahombera, kandi sinavyiza ko rekomandasiyo isohoka ntizije mu ngiro. Naco gituma muravye muri raporo twabahaye hariho honorable Hibone yavuze ati ni bice 47 kwijana, ni bikenya cyane. By'ukuri tumaze kubimenya turashiramo ingufu nyinshi cyane, kuko ubu nibaza ko aho bari hasi ni muri komine Ndava bageze ku bice 50 na bingahe 59 n'ibice 52 kwijana by'amarekomandasiyo yashizwe mu ngiro 100%. Muri komine Giheta bageze ku bice 76 n'ibyijana 42. Muri komine Gitega naho bageze ku bice 71 n'ibyijana 74 kwijana gushira mu ngiro amarekomandasiyo. Ukuvuga ko ni vyiza ko rero iyi communication yoba tukayameliora kugira zo turahanahana amakuru, ekabwo mbere bibaye na ngombwa si mpaka turindire n'amaraporo bagiye kuri tere bakabona ikintu kitagenda neza. Ni vyiza ko botubwira kuko hariho usanga rekomandasiyo ije iteba tukasanga ico tutokiza nk'ibi vya rapprochement bancaire aho bagize ariho twagiye kubisanga dusanga abantu batagize bagiye kwira rapprochement bancaire, dusanga umukontable yanyuruje amafaranga atari makenya cyane, biriko biratugora no kungene ayishura yose kuko burya amafaranga bamaze kuyatwara kugira uyarokuvre n'ikindi kibazo. Mugo mufatiyeho vuba na vuba hari usanga atarayakoresha ugaca uyarekipera kugira asubire gukora ibyo yategezwa gukora. Iki rero mwavuze yakuba honorable Tasie ni ikintu dukorerako n'ubushikiranganje burafise burya inspection y'ubushikiranganje itandukanye na inspection y'igipolisi. Iyo inspection burya muri PTBA zose turiko turagira yaba y'umwaka weze n'uno mwaka turafise programa yabo bakora amakomine control mu makomine n'imiburiburi 42 twafatiye kuri reforme administrative kugira turagira umwimenyerezo kuko tuzoza tuyakora amakomine yose. Aha rero n'ivyegeranyo vya Cour des comptes kenshi nibo ndabiha kugira bafashe kugira umwihwezo turabe ico twokora kugira dutezanye imbere igihugu gifate ubundi murindi w'iterambere. Hariho honorable Chance navuze ibice 47 kwijana ko ari bike, nivyo nibike mugabo tumaze kumenya neza amarekomandasiyo yatanzwe murabona ko vyaciye vyiyongera. Iri ku bice bikenya ni 59 navyo nyene novuga ko ari bike ko nta kigoye kirimo
kuko kenshi usanga ari dossier administrative ibyo kurondera amatitre de propriété cyangwa ibintu byo cyangwa kurondera ama contrôle technique ini travail administratif totegezo kumena n'umutwe na Cour des comptes cyangwa abashinga amateka bamene ku mutwe ibi nivyo twategezo gukora ufise nk'umusharuwa muri commune ibi ntivyategezo gutwara umwanya abashinganya ko bashinga amateka ngo bariko araba contrôle technique aro undi mushinga amateka yavuze ati be kubera iki mutabikora nkuko ibindi bikorwa izi situation ntazo tuba twiteze ko ziba ko commune itagira contrôle technique imodoka ya commune pikipiki ya commune itagira contrôle technique twe tuba tuzi ko abamusanteri bahawe amabanga yo kuba abamusanteri ari indongozi by'ukuri zivyiyumvamwo se frère y'umu administratif ibi rero tuzobikosora by'ukuri kandi bitegezwa gukosorwa kuko birateye ubwoba kumva ko ubushikiranganje aribwo bugira contrôle routier bwo gasanga ibi ingendeshwa zikukira ubushikiranganje ntizifise vyangombwa naco n'ikindi kibazo ikitsina kindi aciteze mugabo ico twe twakoreye ko coco kandi gisa n'icaheze ni imodoka cyangwa amapikipiki ya makomine atagira amaplaque rimwe ugasanga n'imodoka za leta ngaho ziriko ziragenda ifise plaque imwe cyangwa plaque y'igice cyangwa ugasanga nta na assurance igira ibyo twarabikaze ko cyane ko twasanze ari uko exposa ubutunzi bw'igihugu kandi naho twasanze n'abatuka igihugu baca bahera baca bavuga ngo n'imodoka ngo zitagira plaque ngo zigendesha ngo inkozi zikibi ibyo twarabihagaritse nibaza kandi ko uno munsi ata modoka cyangwa ipikipiki igenda mwibara bidese plaque ko niyo objectif ya mbere mugo niki naco nyene ko tubibonye tugiye kubikorera ko nabyo nyene kandi ibintu byoroshe cyane aha mwaduhaye inkebuzo nibaza ko abo dukorana tuzogira inama turabe ingene tubivana mu nzira byose bw'ibintu tubitunganye honorable Terence yavuze ati nta suivi iba naciye ku masonga gusa novuga ko igikorwa nyamukuru c'ubushikiranganje no gukurikira ku munsi ko ibikorwa mu makomine bikorwa bisunze amategeko rero utuntu administratif reka mvuga ukuri uko twari twabibonye imyaka yahera muri manda ziheze haraba guha ubushimwe amakomine ngo yabaye ya mbere ayo makomine rero nivyo hariho by'ukuri yabaye ya mbere mu byo muri questionnaire baba bateguye ubwo tugasanga ibintu turiko turakorerako ibintu bidafise impact ku iterambere ry'umwene gihugu kuko twarasanga tugiye guha ubushimwe amakomine yabaye ya mbere tugasanga twafatiye kuri critère guklasa amapeve ya conseil communal guklasa amakete ibinyene vya personnel gestion du personnel mugabo tugasanga commune tuyihaye agashimwe turanayihimbaje ko yaronse ijana kwijana ubwo tugasanga bene gihugu muri yo commune bafise umubabaro bavuga ati naho musanteri habaye wa mbere musanteri mu bwoko commune siyo yabaye ya mbere bivanye no kungene bagize izo evaluation rero twarahinduye twevariwa ibikorwa nyezina biteza imbere umwene gihugu mugo bidavuga ko nibi tuzobiheba ibi bintu zenya ma dossier administratif abene tuzoyakora mugo bucane cyane turaba umwene gihugu akuramwe iki muri binde bikorwa umustanteri ariko arakora aravuga ati nanje ndimwo nimba ari amazi yarayaronse nimba ari amatara nimba ari amashuri nimba ari entretien y'amashuri amavuriro cyangwa imiti barakurikira bakaraba ko abene gihugu bafise imiti ikwiye cyangwa barakurikira bakabona ko iterambere ry'abene gihugu by'ukuri ribarajishinga nivyo hakuru twari tumaze imisi dukorera ko aho rero mwo tubabarira kweri dushobora kusanga twagize orientation tajanye directement n'ibigize contrôle ziriko ziraba mugabo nagashi na karamuturiye tuzogerageza nibi tubikorere hamwe byose turabe kungene ibikorwa byose bigenda parallèlement bigenda neza honorable Bernardine
ibi vy'amadokima foncier yo babura muntu uzenya mu ma commune hariho igikorwa kiriko kirakogwa mu ma commune yatanguye gukoreramo ibya bikorwa vya ntunganya amatongo kuko ibikorwa vya ntunganya amatongo service foncier communal ntushobora gutanga certificat foncier y'umwene gihugu tabanje gusohora amadokima yerekeye amatongo ya commune tuko turaraba ko two generaliza mu gihugu cyose amakomine yose atangure agire ikorwa cantunganya amatongo service foncier communal kuko igikorwa ca mbere bakora banza kugira identification y'amatongo ya commune na ya leta kugira ntagire umwene gihugu aza kuyitirira dusange batanze certificat foncier kuri commune kuri kumwene gihugu kandi ryari tongo rya commune cyangwa rya leta iki rero ni ikintu bituragishinga vy'ukuri namwe bwenyene iteka mwabigarutse kuko iyi certificat foncier iraduga ikahinduka titre de propriété ku buryo ushobora kubifatisha akadeni wimwunganye muri iki cyangwa ikindi na cyane cyane ko amakomine mu ntumbero dufise twifuza yuko yora amakomine ari financièrement viable afise uburyo n'adafise uburyo bwayo nyene le fonds propre tukarondera ukungene tugira kintu kijya ibwizwa shingiro risaba l'État veille au développement harmonieux des communes abadafise turawukungene baronka bataronse mu buryo bwayo makore n'amataxi batoza turice turawukungene leta ibasahiriza na cyane cyane ko mu nteguro twifuza yuko hazoba budget communal budget idasanzwe kuko ibikorwa byo mu gihugu ni vya bindi bavuga ngo penser globalement et agir localement twifuza ko ibikorwa byinshi ko bikorerwa mu makomine n'amabije nini yogenda muri komine no mu ntara kugira ryaterambere by'ukuri tuvuga tangure turibone na habe niyo development harmonieux ya makomine iki rero ni umwitwariko wa nyine cyobe mukuru igihugu ekana twebwe twese yaratubwiye kumwe tegezwa kwitunganya ubu twaratanguye ama PCDC dusa nabahejeje ayo ma PCDC niyo acha twereka ikijanye na budget nibaza mu bushikanganje bw'ikigega bariko baraturabira ko atatwo tuba twarihenze kugira cyo tangura turabe na budget rero ya commune ukungene izobingana kugira cyo tuyateranya yose mu budget ya commune nayo tuyaduze ibe budget y'intara yose kugira intara nayo ironke ukungene ikora kuko kenshi by'ukuri twasaba ibikorwa byinshi mu ntara mugo tugasanga turiko turasaba ibyo baduha resultat mugo tutabahaye ibikoresho cyane cyane uburyo hariyo ikibazo cabajijwe na honorable Sylvestre ti amabwirizwa n'amategeko ni compris manuel de procédure tinibikurikizwa ti mwiteguye kugira bwambere gwonje gushima interano mwaduhaye mugabo ndanavuga ko burya iribwirizwa rishasha rigenga amakomine riratomora neza burya ibikorwa hariho ibyo byahora biremera cyane mu sante twamuremuruye tubishira kuri bajya batwara ama département n'abakonseye ikijya gishasha caje c'ama département kizodufasha cyane kira noneho burya twarabonye ko hariho nibindi bibazo muri zone ugasanga hari chef de zone n'umuplanto gusa burya ibikorwa byinshi bya commune hariho byinshi bitegezwa korerwa muri zone cyo gituma twaguye chef de zone nawe tumuha abakonseye kugira bimworohere nawe kungene akora ibikorwa bitomoke neza ntugumara umuzigo ku muntu umwe kuko ibikorwa turiko turaba rwa communal turiko dukorera ko uno munsi iratanga ibikorwa byinshi cyane kuri musantere ku buryo twibaza ko nabyo nyene bituma mu bimugora birimwo mugata ari buvuge ati ndabihevye urazi ko abarundi atari benshi bavuga ati akazi karangoye karananiye ndigiri baguma bagerageza uko bashoboye nico gituma no kubatera intege ndabatera intege babandanye bagerageza uko bashoboye uko amatora arimirije inzego zivuye mu matora nizo zikurikiza iribwirizwa rishasha rigenga amakomine twifuza ko kandi byogenda neza kuruta kandi twateye nakamo abarongoye imigambwe sinzi ko babikoze ko twabibasavye ko bogira intonde z'abamambere ba conseil communal by'ukuri bashoboye guteteza imbere amakomine yabo kugira ntibagume bazana abantu batoye uko nyene mugabo banze barabe
amaprofile abakenewe muri commune bayashiremwe muri conseil commune cyane kuri position iti kugira baze guteza imbere commune yabo kandi baza ko bizogenda neza. Ibi by'amakontra by'amakontra y'abachef de zone sinzi neza ko abachef de zone bategezwa kugira amakontra kuko chef de zone atogwa na conseil communal agacatangwa izina ryiwe gacayitangwa kwa buramatari kugira mugene abo bantu rero je simbona ko twobaha amakontra by'ukuri kuko kontra uravuga ati ni igihe kingana gutya igihe rero agenwa biragoye ko cumuha kontra nibaza ko iki umuntu yosubira akakiraba twisunga amategeko tukaraba ko code du travail na loi communale bitunganya neza kungene izo kontra zoja sinzi nibaza mugo ko vyokoroha naho nyene na ibindi nibaza ko interano mwaduhaye twazishimye mugabo rero bisabwa ko by'ukuri tuzaturafashanya kugira ibintu bifata umurongo mwiza kandi tukanashima ko banyakubashinga amateka ukuri baragerageza kuduhamagara kenshi batubwiye ati byari kitagenda neza ngaha naha ni murabe mugabo bibaye ngombwa boduza uwo murindi kuko hariho ibibazo numvira ngaha mu nama nshinga amateka asanga binteye n'ingorane zikungenda vyishura kuko igihugu bujya murabona naho bavuga ngo Burundi ni buto sinabutonya gosega ravye tubazo haro usanga twabaye twinshi ugasanga bene kudutorera inyishu basamaye gato bigaca bigorana. Hanyuma honorable Pascal muri commune Gitega ati hari utubazo icambere cyo novuga ko muri commune Gitega cyangwa ayandi makomine yose twaravye utubazo two turiho mugabo ndiko ndaraba nta bantu hoja gufatira modele mbi ngo Gitega ngo ntiri kubikora neza ngo reka natwe ngo duce dufatiraho akarorero duhimiriza ahubwo ko abantu bose baraba amategeko n'amabwirizwa agenga ibikorwa byabo bakayubahiriza 100%. N'ahandi ho komine bujya yose irabwo ku mutwe wayo na musantera yabayivariwe ku mutwe wiwe nabo bakorana nibaza ko ibitagenda neza hacangwa handi tuzobikosora mugabo dabwiye ntababesha ico maze kubona nk'ikomine ya Giheta naho irimwo utubazo uje novuga ko iri mu makomine by'ukuri ariko arakora neza komine Giheta iri mu makomine ariko arakora neza naho ibigora bitabura kuko tuko turaraba n'ama instruction abantu baba bahawe ukungene bayashira mu ngiro komine Itega irimwo muzishira mu ngiro neza ama recommandation mugabo Igiheta izimbere komine rero nibaza ko hashobora kuba harakabazo turiko turakurikira turabe ni komine Ndava musanteri waho yarakitswe n'amagara ubu ari kwivuza makuru naronse nuko ariko aratora mitende mugabo la gestion ya administration yaho harabaye nk'akagorane gatonya mugabo twarivuganye na buramatari iyo ngorane yaratoye umurongo uro nibaza ko ibintu biko biragenda neza mugabo nongera cangaruka ku bibazo byari byanditswe n'abarongo ya makomisiyo n'abakorana ikibazo ca commune Gitega bari bampaye urutonde rw'amarekomandation atagiye mu ngiro shambaza ngo ndabisigure cyambere cyo bamenyesha ko muri rusangi commune Gitega ubwa mbere nivyo amarekomandation yagiye mu ngiro totalement mise en œuvre byari bice 63% mugabo inyuma yuko tumenye iyi situation ibice 71 n'ivyijana 74% yumvikana ko bateye intambwe barongeje ko ibice 11 kwijana kumushira mu ngiro amarekomandation bari bahawe. Iki nico novuga ku kibazo ca mbere
mugabo navuga ko no mu yandi makomine niko byagenze bamaze kuronka amarekomandasiyo neza tukayabona neza twarumvikanye ko baca bagira kijya abanyakabashinga amateka ba propoje ko hojamwo amakomisiyo ya auto evaluation n'abaresponsable bashaka recommandation ibyo barabishizeho kandi baza ko ari navyo byatumye n'iki gitigira kiduka hariho ikibazo cabajijwe c'amategeko n'amabwirizwa ariko arategurwa kugira dushike neza neza muri decentralisation de concentration twabishuye document twabahaye guhera kuri page ya 6 gushika kuri page y'icenda irerekana neza integuro z'amategeko n'amabwirizwa ariko arategurwa kugira tuje mwidonido gushira mu ngiro cyane cyane ryabwirizwa ryerekana kungene igihugu gitegerezwa gutwarwa au niveau territorial mu misiza hariho amategeko rero amwe twateguye tugomba dushikirize leta kugira iyunganire akaba n'amabwirizwa amwe twateguye amwe aramaze kubashikira yeniteka nk'ijanye na loi portant révision modification de la loi portant organisation générale de l'administration publique iri nimba ntihenze baramaze gushika mu namashinga amateka kandi na perezida wa komisiyo seziyofo twaravuganye ukungene tutosha turikorera ko mu misi ya vuba n'iribwirizwa rijyanye na fiscalité communale ajyo nyene nimba ntihenze ryaraje ayo n'andi mabwirizwa atari make turiko turategura n'amategeko yose hamwe ararenga 200 rero turiko turabikora kugira dutunganye neza iki gisata kijanye n'intwaro kugira bene gihugu boroherwe cyane hariho ikindi kibazo cabajijwe ikijanye na modernisation des services d'état civil iki naco tukiriko hariho amakomine pilote twatanguye 11 kugira batange les documents numérisés kandi amakomine pilote nyene 11 twaratanguye twayihaye n'ibikoresho barakoresha mugabo ikijanye na production ya carte nationale d'identité biométrique ntikirafata umurongo neza kuko twasanze hari ibintu byinshi ama préalable cyane amategeko agenga iyo carte d'identité n'uburyo rero ko twaragize evaluation dusanga uburyo ni bwinshi ariko tutegerezwa kuzobishika kuko sitwe twahasigara twenyene abandi bariko barabitunganya mugo natwe turategerezwa kushika muri iyi modernisation hanyuma ati byo bajyari ni processus tuko turaraba ko turonka amafaranga kuko bavuze ati pinidi yarabahaye amafaranga pinidi yico yaduhaye bwari uburyo bwo kugira ntuzenya étude de faisabilité turabana birashoboka bashobora duha n'ivyo bikoresho bikenya twatanguje mu makomine pilote yo gusohora amadokima numérisé mugabo turavye le budget yose na organisation imwe yoyitanga kandi tuvuga tuti uko bigenda kose abapartenere badufashije byo bavyiza mugabo batadufashije ico ni gikorwa c'igihugu tuzora ukungene tugenda tubikora naho twogenda ku ma etape buke mugabo ari programa y'igihugu tegezwa kuzobikora kandi bifata umurongo neza hariho muri commune Ndava niyo navuze ko yari ku bice 47 kwijana mugabo inyuma tugeze ku bice 59 n'ivyijana 52 mu gushira mu ngiro amarekomandasiyo twahawe n'abanyakubahwa bagize cour de compte biciye mu minwe ya komisiyo seziyofo hariho ikibazo cabajijwe n'abanyakubahwa bashinga amateka bakoze kuri dosiye ya Ndava bavuga ati mwe mwasavye ko hubakwa mu makomine un grand espace public ati mugo nta mafaranga mwabahaye tiko makomine nta buryo afise
nabivuze reka ndabisubiremo. Nyine iteka mwari mwana bivuze namwebwe ko amakomine twashize hamwe kugira yitunganye neza aronke uburyo financièrement matériel. Iki rero iyi ni integuro tuvuga tuti abantu ntiboguma batabona ukungene bidagadura muri komine yabo. Tuba tuzi gutegura espace rero yagutse, ni projet idashobora gukorwa mu mwaka umwe, ni integuro bogira bakaza bakora gato na leta ironsa amafaranga ikabasahiriza mugabo akaba bafise n'iciyumviro kikaba gifise cyo kungene bashaka gutegura ico kibanza. Ibibanza rero cyane tubikeneye muri aya makomine, ku migwa mikuru y'amakomine yagutse no ku migwa mikuru y'intara, kugira abantu baze baronka aho bidagadurira, fate bafise nk'umunsi mukuru baronka aho bawukorera, n'ibindi nibijanye na culture na tourisme. Ibi nibaza ko bizoshoboka naho mwavuze ati amakomine nta buryo afise. Mu minsi iza turazi ko amakomine azoronka uburyo. Burya amakomine abura uburyo kubera vy'ukuri usanga na beneyo ataburyo bafise, kuko nabagiye mu ikomine raho ziko turavugana n'abene gihugu n'indongozi zaho, baca bambira ko atasoko bafise. Komine yose idafise isoko, irabaza none mwebwe amafaranga mukoresha muyakura ngo turindira amakara ngo yo baje gupakira amakara. Ikibazo kidasanzwe mu gihe abene gihugu badafise ikintu bashora, komine nta kori nta matagisi toza, komine nta bugishobora kuronka, bica bituma haba ingorane. Iyo twasanze rero kandi iyo komine vy'ukuri ni komine yimbuka cane, mugabo abantu bakarima akantu gatonya gashara inyuma ngo ibingo ndayimye ngaho nta nivyo nzomara. Mu gihe abantu turiko turahimiriza ko baja muri agri business, urime umuronka umusesekara udandaza, ni ikiro tuvuga tuti abene gihugu uko baronka uburyo niko n'amakomine yabo aronka uburyo, kuko amakori acaboneka, amataxi agacaboneka, eka komine igatera imbere n'imiryango igatera imbere. Iki rero nibaza ko tuzogikorera ko cane kugira ubutunzi bw'amakomine bwiyongere, hanyuma n'ubutunzi bw'imiryango nabwo nyene bwiyongere. Ikindi kivuga kandi ndagishimikira ko cane kuko turavye benshi bariko baratera imbere mu makomine hirya no hino, kuko nk'ubu nuvuga nka komine nofatira kwa karorero na komine Butihinda cyangwa komine Giteranyi, aho tubona ko by'ukuri bariko barirukanga mu bintu byo kurima no kwiteza imbere. Kuri budget twestima ko budget twokoresha yoba ari miliyoni amajana 600 kuri zi donc fonds propre kuri zi komine nshasha, mugobo duteranije iyo komine nshasha ya Butihinda twasanze iri kwirarenza budget y'imiliyaridi 3. Mu nteguro twiyumvira ko bogira gushika kuri 600 miliyoni. Haro n'izindi komine nazo nyine nabonye ziriko zirakora inguvu nyinshi cyane, zigeze nka komine Gitega yagutse twasanze nawe ikwirashikana hafi miliyaridi 4 muri budget ya komine. Tuko turabona ko hariho umwizero munini uko ibintu bishobora guhinduka. Nibi byose twibaza yuko amakomine ataburyo afise tugasanga yaburonse, kandi turiko turaba n'umwimbu ukungene wifashe. Turabona ko abene gihugu bijukiye by'ukuri byo kurima no korora, kandi birateza iteka igihugu, gateza iteka na bene Burundi. Kuko no bahakararo gatonya ubu bya bigori twashize muri Anagesa, turavuze ati tubigurishe ku 2,100. Bene gihugu baguzemwe bikenya kiretse abo ngaho Bujumbura baguma bavuga ati tuzanire. Ahandi bavuze teka ati twebwe tibiga bye n'umusesekara twabahaye, ati kandi byo twarimye mu mwonga nabyo biriko birera nta ngorane dufise. Byumvikana ko tumaze kuronka exceda y'itoni 70 na bingahe, kuko twaguze itoni 71 ari exceda kuri record imwe.
twizere yuko n'izindi rekorte zigiye ziza nk'uko onye ko biraboneka ko uravye kuri tere kiretse ko twagize ikibazo hamwe hamwe akazuba kakakacana biraboneka ko etat vegetatif y'ibigori ushobora kuronka umusesekara urengeye uwo kuko ahenshi baraharimye hatahora harimo ibi rero nibyo bice biduha n'umwizero tubona yuko umisiza ushobora kuronka mugani urahangwa kabiri birashoboka ko dushobora kuronka amafaranga mu makomine kandi mu miryango ikiteza imbere iki rero ni muri komine Ndava muri komine Giheta bashize mu ngiro kushika ku bice 76 n'ivyijana 92 mu gihe bari ku bice 46 kwijana yumvikana ko bakoze ibishoboka kugira bashire mu ngiro amarekomandasiyo bahawe naho nyene ngaha anya dusaba yuko boduga bagashajana kwijana kuko nta kibuze nta cobuza yuko gushira mu ngiro byose bikunda kuko rekomandasiyo zashizwe mu ngiro d'une façon partielle ni zine yumvikana ko bakoze inguvu nko mu ndwi zibiri bageze ku bice 80 kwijana hanyuma ibindi bikaca bibandanya ariho rero ikibazo cabajijwe nibaza kandi cagarutse no mu yandi makomine kijanye na série de passation de marché public iki twaragikosoye mu makomine nka yose kuko bari bihenze bari bazi yuko série de passation de marché public ari serire imarana na manda yose twavuga na babura matari ko bobikosora kuko musanteri muri komine barategura bakazana amazina bagacayishira babura matari bakabasinyira kandi kugeza ubu bimeze neza makomine nka yose barafise iyo série de passation de marché public bafasha kugwanya konona usesagura ubutunzi bwa komine ikanabafasha no kwirinda imanza zitakenewe zo zituma komine ihahombera ni birero nyene iteka ngira nogira ico ndabivuze ko mugo nongera nshimira abanyakubashinga amateka kuko bakoze travail fuye kandi n'interano baduhaye twazifashe nka nkama tuje kuzikorerako ndongera nsaba kandi ko igikorwa nk'iki kitoherera ngaha twobandanya turakora kugira tuzuzanye twese ibyo ntabonye ngize imana abashinga amateka cyangwa muri Cour des comptes bakabibona bakabiduha kugira tubikorereko teze imbere igihugu cacu twese turi kumwe cyane cyane ko ubo turiko turatera izindi ntambwe twinjira neza na neza muri gushira mu ngiro ryabwirizwa yerekana imbibe z'intara n'amakomine imitumba amazone n'amakartier aho bitegekanya ko tuzoba twinjiye neza na neza dufatikanije n'ibwirizwa rishasha rigenga amakomine tuzoba twinjiye neza na neza muri decentralisation effective uko uburyo bwose amakomine azobakeneye tuzokora ingufu bwose kugira tuyaturonke ubishoboye kuboneka baburonke kugira bateze imbere amakomine bateze imbere amakomine bateze imbere abene gihugu b'u Burundi murakoze imana bahezaki murakoze kwa mushikiranganje byo mujejwe harimo mworo hagati mu gihugu mutekano n'iterambere ry'amakomine ku muco mutanze sinirigwa bisubiramo bimwe nagira ngo mvuge muri rusange nongera cyiyumvira mu bindi byavuzwe nuko turavye hano raporo baduhaye bari bakwiye abantu bakatwereka rubrique ijanye na administration bikaje kwavyo rubrique administration bikaje kwayo kuko araho usanga bakoze ibintu bya administration gusa atakindi kintu kirimo donc rubrique administration uje kwayo hanyuma rubrique iterambere bije kwavyo rubrique iterambere nayo ije kwayo
hanyuma hace haza une colonne. Donc ibi navyo bazoba bitwereka muri tableau, nibaze baze bakora ibintu by'amantuze by'amajambo vyinshi, oya babikore sous forme de tableau, ku buryo batwereka tableau administration ibyo muri commune hanaha bakoze, brokomane zagiye mu ngiro, tableau ijanye na development n'iterambere navyo betwereke muri commune. Hanyuma muri ayo matableau washaka badukorere tableau ou colonne comparative ishobora kutwereka nko muri audit heze, turabe iyo progrès kumwe mwari mutubwiye, turabe ko nk'umwaka uheze audit yabaye canke analyse yabaye, dukoshobora gukompara na analyse ibikozwe ubu kugira ngo turabe la tendance ari kigeze kuvugwa ingene commune iri kwere, no bikaza sous forme de colonne ou de tableau kugira ngo ntivyirigwe hariho ego mwari mwagerageje ko mushoye mugabo ubu c'est amélioré, kuko nk'icyo kimeze biraboneka yuko tuzosaba yuko Cour des comptes ibandanya kino gikorwa kugira ngo n'andi makomune nayo atwereke, kandi kibi gikorwa kibandanye dans le temps, kugira ngo tugende turaba mbega ikomine iriko iratera imbere gute, mbega administration yayo iriko ibitariko birakogwa nibihe, noneho hace haba ya mécanisme de suivi, ya mécanisme de suivi ice ikondrora iraba hagati yayo makolone, hagati y'izo tableau iraba ati kugira ngo ibihuzi irabe ibitageni iraba bimwe n'ibindi des éléments ahana hariya kugira ngo irabe ingene ibintu vyiyongera bigenda bitera imbere. Donc iyo yari hanyuma tugiye mu bintu vy'iterambere, hariho igihugu cyariyemeje n'ibyo n'abashikanganje bariko barakorerako ko uburimyi n'ubworozi nibwo leta yashize imbere mu bintu by'iterambere. Rero nibatwereke, kuko kuza kutubwira iyo bavuze ngo hariho ubutare, ubutare bukora iki? Ubutare nubuza gusahiriza les secteurs sociaux, buza gufata mu mugongo les secteurs sociaux. Rero abaza kugwiza utuma iterambere riba, ce sont nizo secteurs de production, na cyane mu burimyi n'ubwo, kuko nubwo twashize imbere. None ugaca turondera uburyo bwo kugira ngo buva muri izo zindi secteur kugira ngo buze busahirize uburimyi n'ubworozi. None uburimyi n'ubworozi bufise bukogwa n'abantu 80 barenga 85%, duca turaba neza muri rya terambere nabo abo bene gihugu bafise amatongo, ni ya matongo turiko turavuga bandikishe, turabe ya matongo tuvuga tuti aya commune, aya leta, yatara ya leta, ivyo bimeye kugira ngo les espaces aico nibaza kizokogwa nuko mu matongo, nko mu bintu bijana n'amatongo ubu twashaka yuko bazoza batubwira les superficies cultivées et non cultivables, kugira ngo tumenye, kuko umuntu avuga ngo hariho ngo imitumbi yini bashizeho amatongo, ivyo ntibihagije, baze batubwira ama superficie, kuko muri commune baravuga haba hariho ama dimension. None batubwira ama superficie muri commune, ama superficie arimwa kugira ngo twumve ngene espace commune ifise y'ugushobora kurima, commune nimba ifise amazi yo gushobora kororeramwo ibitungwa, kugira ngo noneho turiko turavuga rero tuti iterambere cyo mu burimyi n'ubworozi bije imbere. Noneho tuvuge tuti hariho uburyo leta yatanze, uburyo buvuye par exemple buvuye nko hamwe twavuze mu butare, bagaca barungika hariya mu burimyi n'ubworozi kugira ngo bapanure kabisa uburimyi n'ubworozi, bimwe twavuze bimwe tuba vy'ama agropole. Nje ndanacibutsa
murabanya ko bamushikiranganje ko mukunda gutembera cyane mu gihugu, muze murabe ndakivuge, ahubwo reka ndakivugire hejuru, ndakivugire hejuru, ndakivugire hejuru, mushikiranganje nawe acumvireho. Ha tubasabe kandi muzobikurikirane cyane, hariho intara ya Buhumuza, intara ya Buhumuza, intara ya Buhumuza niyo ntara yonyene dusigaranye irimwo amatongo menshi, irimwo amatongo menshi. Hariho n'umushikiranganje havuka ariko ni babiri, ndamaze kubabwira nti faites attention, murabe neza, kubera ko natwe twashize uburimyi n'ubworozi imbere. Abantu benshi bariko bagenda bagura amatongo, ni vyiza bagura amatongo, ariko ayo matongo bariko baragura bayakoreshe ivyo politike ya leta irimwo. Ico ni cambere, kuko umuntu amaze kugura ito akavuga ngo yayiguze mu mahera yiwe, haraho acagara ngo jewe nzokora ivyo nshaka ko ngo nitongo ryanje ngo niguriye amahera. Ico kintu cambere bamenye mu makomune, mu ntara, mu makomune yagize Buhumuza, bakore amanama, bumvikane, bashireho umurongo wo gukurikiza. Abagura amatongo, icambere bagura amatongo y'ukurimamwo no kororeramwo. Ico ni babivuge makwa kugira ngo babimenye abantu bagura amatongo, kandi bisunze programme z'igihugu. Amatongo bayagure nta ngorane, ariko nay'ukurima n'ukororeramwo, kandi barime borore bisunze programme ya leta. Nukuvuga yuko leta biciye kuri za BPAye ibyo bazovuga bati mu ntari iyi niyi, kubera ko bamaze kumvikana ibyo ibizorimwa byoshobora guteza imbere igihugu, ivyo baze bavyumvishe bose ariko bagura amatongo muri Buhumuza. Ntagire umuntu aza kuvuga ngo ariko aragura amatongo, kuko hari abafise esprit y'ukugura amatongo kugira ngo baspekule, nabo bace bongera bagurishe baspekula, bagaca noneho baduza ku buzima bw'abene gihugu, bigaca bibatera ingorane. Aho kugira ngo intara itere imbere, ahubwo abene gihugu bagende basahugwa, bagende basahugwa. Ntihazemwo ico kintu ca speculation, bazibire hakiri kare. N'ahandi abantu bazogura amatongo baspekule, ati ndaguze itongo reka nze ndarigurishe, ati ni nonye ntengira imwe ya kibiri ndarigurishe amahera gutyo. Usange abene gihugu bo muri Buhumuza ntaco bariko bararonka, ntaco bariko barahakura. Ico rero muri zijya komine zigize Buhumuza baze bakore inama, no vuga ikintu kimeze nka assemblée générale y'abanyabuhumuza. Ico kintu bacumvikane, batange umurongo, bere kushaka wese ko azoteza gukurikiza politike ya leta mu runyi n'ubworozi. Ico ni icambere. Ica kabiri nta kivuze, baze bakore twovuga ikintu kimeze nk'ama etude, barabe intara yabo ya Buhumuza harimo amatongo menshi manini, barabe ko kuko abantu barashobora kugura amatongo agaca kubwira ati jewe nsuburimye n'ubworozi, ati je nzoza kurima ibiti by'imikaratusi. Kwaje kubwira ati none jewe ko mfise aho iyo mikaratusi nzoza ico nzoza kuyikoza,
oya bigende muri politike y'intara. Icaka narimvuze nuko kome bafise amatongo menshi bigire hamwe mu ntara y'ubuhumuza barabe mbega nka agropole harya muri buhumuza barashobora mu gushiramo nka agropole zibiri kuko baracyafise amatongo manini kugira ngo noneho intara ya buhumuza izoduge yose itera imbere yose, ariko n'ubutegetsi n'uburongozi babafashe nabo babapfuye babashigikire kugira ngo buhumuza izoduge yose atagice gisigaye inyuma. Nk'uburimire n'ubworozi mu gihe bakoze agropole nka zibiri n'abazoba baguze amatongo bababwiye mu gihe bagiye kuba agropole n'abayo matongo yabo azoba arimwo azoharugwamwo kugira ngo akarere kabe kagutse y'amasuperi twavuze abe yagutse, none ibyo bashaka kurima baze babirima dans un cadre imeze neza, contrôle suivi, gutyo intara ya Buhumuza no kurarya amatongo azoshobora kugira akamaro abanyabuhumuza. Ni nayo mpamvu intara bazegeranije bazishira hamwe. Nimuze mwemere rero ko abantu babana biyumvira bakorera mu byiyumviro vya kera, nkuko mengo hariho Muyinga, hariho Cankuzo, hariho Ruyigi, ibyo ni vya kera. Mugabo ko twinjiye muri bishasha kandi turi mu iterambere ryihuta, abantu bashaka kwihuta, reka rero dukorere hamwe koko. Izo agropole zirashoboka byibure imwe, reka mvuge byibure imwe, baraba ahantu hari amatongo meza nka hectare 200-300 bavuge batatu hashire agropole. Abari aho muri ako karere bakaba bafise amatongo nabo bace baja muri ibyo vyimviro vya agropole. Twibaza yuko jewe ndabivuze nk'ivyiyumviro kuko maze kubona ko abantu bariko baraja muri ako karere bashobora kuzosahura abanyabuhumuza bakazosanga ataco bafise. Nkabo mwavuga hani Bujumbura ngo hariho ngo bakuyakuya ngo abaki nabo bari mu kirere nta nico bafise, mugabo ivyo hani bujwe biri hagati y'abo mu zindi ntara. Ibyo rero nivyo by'ukugwanya kugira ngo ko abantu n'ubutunzi bwabo baze bashobore kubukoresha neza ku nyungu z'intara. Ibyo nivyo vyiyumviro narinda basanya kuba mushikiranganje n'abandi bashinga amateka. Niyo mana navuze reka ndabivuge kuko nta banga ririmwo, no guteza imbere igihugu, guteza imbere intara. Ubwo butunzi rero bafite bw'amatongo Imana yabahaye, ubu rero nibabukoreshe neza, ntibije nk'akajaga, ntibije mu speculation. Abo bantu b'abakomersa bazoza baje kugura amatongo bakaja andeho, bazabanza babasinyire ko bemeye ayo mategeko y'intara. Uje kugura itongo aca sinya yemera document mu musiye yemera ko aja muri politike y'intara, ntaze kuzana ibintu vyiwe. Gutyo no kugira ngo dufashe byimviro byoshobora gutuma abanyabuhumuza bazoprofita akarere kabo. Nico numva bari nkeneye kongera ko n'ahandi aba bo muri Cour des comptes nibabandanye no mu zindi commune bashikeyo babandanye. Natwe aha tuza nkuko twabivuze duhejeye gukora kino gikorwa, izo bimeze nka thermomètre yukuza tura muri kimwe mwavuze cha suivi, mécanisme de suivi na Cour des comptes izoca ifeza partie ya mécanisme de suivi. Hanyuma natwebwe inama nshinga parlement nayo nyene yinjiremo muri meka, kuko nkibi turiko turakora ni suivi en quelque sorte, turaba ingene ibintu biriko biragenda, turiko turafasha igihugu muri suivi kugira ngo turabe ingene ibintu biriko biragenda, ingene ama recommandation aja mu ngiro, ingene igihugu ama commune ariko aratera imbere. Aha rero nimuza kuvuga muti muri mécanisme de suivi nizo hariho ayo ma institution mugabo imwe yose ikabifise ingene izogenda ikora. Hanyuma n'iyindi kumbure mekaye mushobora kuyumvira mukayumva inspection générale, je ne sais pas, ibintu nkabe cyangwa ama inspection communale, ibintu nkabe nivyo. Ibyo byose ni ibintu bizogenda kuko ibintu bidakurikiranwa biratera ingorane.
kenshi na kenshi biranga byaha ahantu bikanga. Voilà rero ndabona twashimye aya maraporo, murabona ko ari amaraporo ameze neza kandi minota 15 murabona ko finalement haba havuzwe ibintu byiza kandi ibintu byinshi bizima bica byerekana visibility, abantu rero gaca bagenda bahanahana ijambo ku bintu biboneka. Ubu rero iyi materialisation kugira ngo tugende dukonkretiza les situations, nkuko uvuga ati hariyo 40% nk'aba bindava abari hano, abanyendava bari hano. Honorable Bernardine sinzi ko ari hano, muri umunyendava ararahi basi nihenze ntacyo ariko rero mwumvise ko aho i commune Ndava igire inguvu, twabibonye na inspection niza bazohera kubiharura ati twereke ingene mwameriyoye vya bintu ya pourcentage, ati twemengere mwayameriyoye. Biba byoroshe abantu tugere dukora pratiquement concrètement kugira ngo amajambo azaba makeyi, ibintu by'amateori bibe bikeyi. Aha bivuge ko n'abashinga amateka iyo bajya aha turiko turaza bavuga ati tuje muri descente, navyo mubikore concrètement, ati tubwiye pourcentage mugezehe, none ubu mugezehe ko dernièrement pourcentage yariye amahera yari yakoreshewe yaraya, none no munsi mugeze muri pourcentage ibintu bijanye na mise en œuvre y'amarwa ava hirya no hino, none mugezehe. Voilà amahera none muvuga mwakoresheje ubu nangahe, ayo mwibaza none tujye imbere muri perspective tuba ngo tugiye imbere amahera pourcentage mwibaza ko muzoshika ko niyihe, ikiba indicateur ati amahera mwibaza plutôt pourcentage mwibaza mwifuza kuzoshikako niyihe, tukaja tuyifatirako tuti none amahera mwibona ko muzoshobora gukoresha azoba yahe, bice bija muri PTBA mu mahera azoshobora gukenerwa gukoresha, kuko bizoba ari kubikogwa gutyo harimo ibintu bishobora kuzogenda bihinduka. Twibaza rero yuko iki ni igikorwa ciza cyane. Reka rero wa mushikiranganje turangize tubashimira, nejo bundi muze mugaruke. Ibikorwa nk'ibi ni byiza cyane, twashaka yuko twifuza yuko hazogera n'igihe nk'ibikorwa nk'ibi tutazigwa twongera guhamagara umushikiranganje, twebwe nyene hano hazogeraho kubera ko tumaze kubimenyera ayo ma pourcentage n'ibikini tumaze kubimenyera, ariko hagati yacu natwe tubaza tukabazanya ivyo biharuro n'ibiki tukaza tubahamagara, ari uko nko muri ico kintu kijanye na question orale zatubabwiye tuti hano hari ibintu byatunaniye bitamenyekanye, mugabo mwebwe mushaka kutubwira tuti aha bafise pourcentage ngibi ivyo bari bakoze kugira ngo pourcentage ihindukije imbere, mugabo tubona ibintu bitari ko biragenda nkuko tubyifuza, none mweho nk'umushikiranganje mutubwiye iki? Bikaba ari ibintu bigenda dans le sens pratique. Murakoze rero turashimye. Rangize tubaragize Imana ibandanye bafashe mu bikorwa murimwo. Ibikorwa ni byinshi, nubwo muri vacances canke congé gouvernemental, ibikorwa turazi ko ari byinshi. Mubandanyire muroranirwe muri ibyo bikorwa byose giye kurangura. Imana ibandanye ibatiza ubuzima, amagara meza, hanyuma ibandanye ibaha n'ingoga zo kuyisenga kugira ngo ibandanye nayo ibagirira neza. Imana rero ibahezagire. Rero dusabe baduherekeza abashitsi babaherekeze.
murakoze rero namwe ubahwa bashinga amateka mu izina rya biro turabashimiye bakengurukiye nk'abanyabuhumuza bumvise bashobora kuba bari hano ntimuze musamare aka n'akajisho tubavuni ntimuze musamare kuri burya butunzi mufise ntimuze musamare cyangwa abantu baza babahenda cyane ibintu de speculation ntaco muzaba muri ko muramarira bene wanyu umuntu azoza ahenda umuntu amutwara utwiwe nawe acagenda agurisha agure nka kumwe kw'abakoroni usanga muhejeje muri abakolonize kandi mwari mufise ubutunzi amatongo n'ibiki usanga mugarutse muza gukorera bariya baguze amatongo babakoresha ibyo bashaka kugira ngo bibe ari ibintu byateza kubateza imbere rero turabashimiye baraye namwe muroranirwa mu bindi bikorwa mugiyemo Imana bandanye bafasha baje imbere bazi ko hariho n'abanyepolitike bariko birukanga kugira ngo bashobore kuzuza ibyo mwasabwe nabo turabifurije umwaka mwiza n'ibikorwa byiza nabonye n'abaramukanya sinzi ico babwiranye umugani baza yuko babwiranye ibyiza cyane cyane nabo bumve bagira umunezero narabonye ko barabindungikira narabonye urubanza niko no bivuga muri cour constitutionnelle baciye bibahe rero umunezero bamwe n'abandi mu mitima yanyu kugira ngo Imana ibandaye nayironke ayikorera murakoze Imana ibahezagire ibikorwa rero bya kino munsi birangiriye ngaha